Sakirimi kibi yatanze umurozi gufa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye inkungu urupfu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazisije urumuri, ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'umubabaro, byose bizokwama ari bigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahengwe. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda mu bindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu iminywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwogwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke wo kwizera 100% bisigaye ari umuzi w'ibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwa haka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasasiwe indava mu miryango myinshi cyane. Ivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Itangura akazi urerekana umwete, ukerekana yuko akazi nyene ugashoboye. Utangura ugashiramo ubute hakiri kare. Aha, uzo buri kurigirira nabi. Rero mama nuko je ndashimye reka twikebanure. Imana iguhezagire gushire mu maboko yayo. Asumukire mahoro nawe. Uhezagirwe mu byukora byose. Urabona ko ubona ga telefone ndagafise washimwe. Ariko nibaza ngarutse nzora ukuntu twabikora nawe ubona ga telefone. Ariko mama mugiriye. Yaho namwe. Ni sawa jewe uja mbwira ko nkeneye jewe no muzi ari kibazo nyabaki afise ingorane nyabaki. Shema ati numva isi numva urukuru uvuga ngo wa muhungu bayavuga baje gusaba akazi ari iwanyu Kiyago utwa Kiyago umuhungu bayivuga ntuze Kiyago yego ngo Kiyago yaje gusaba akazi ari iwanyu yego yaraje gusaba akazi kandi ara bakamusabiye kandi bazabara namwemereye yego byukuri yego mune hari ingorane sha ariko we bayavuge uramwibagiye ngene ameze umutima mubi wiyiwe ngene umeze ngira muhungu bayavuge akazi iwanyu kandi uzi umutima mubi bayavuge ngene ameze haje umunyeneza yuko umwana w'inzoka niyo nzoka aje gukwegera karambare uzobibona aya moya muze nibaza yuko ibyo bijya twaciye ndabizi ariko si ibyo arimwe kuko bijya ubuzima bwa busi bwiza urabizi nawe nyene kuko bujya uko meze kose gito gitabwi iwabo papa ko bayavuga ni mushikawe bavuga si mushikawe tamu ni mushikanje ariko ndazi ingeso ziyiwe ntaryoherwa ninge abanye twe tumeze hano ko tumeze ukuntu ibi muryohe ndazi ko harakantu yavuniye mu mutima kandi yavuniyeyo tutazi akaripo nawe uzobumbwira ngene ibintu byifashe kuko ngenda muzi turabukana kandi mutoyi wanje ndazi nico yiwe yose ngene imeze aragoye birashoboka ariko nizere yuko umuhungu we atameze nka nyina kuko bijya n'ibya nyina kandi ndazi ko atazovyivangamo nakubwiye yuko umwana w'inzoka niyo nzoka uzobona ikizovamwo je nibazere hajya kuzuraraba hajya impanuro zirafasha turaguhanura twe turamuzi uri mutoyi ujya bayavuge turamuzi ujya muhungu wiwe urumva ikiba nka via cyo muterango virisi kugira ngo sinzi
Afemeze nabi gose Aho rero naryohewe ubuzima dufise dufise ubuzima bwiza bwa umuryohera aho rero bisigura yuko umbwiye nti ntusite bwose niko mbwiye nibyo shaka nibyo jabura shaka gushika ntusike bwose ngo birarangiye wapi wapi aje kunyegeza inzara ari ndende yanya kanyegeza inzara ndahari nibaza nta kirafa rikazo turabe niyagira amanyanga yiwe urumva ku kazi nta bundi buryo wumva akaba ariko yiyangisha akazi kiwe nta ngora turabe n'ibizogenda ariko rero ndakwemerera ujya muhungu na nyina wiwe uzora tubajya nta kigenda cyabanye Kwambogo washite Kwambogo nari amafaranga mu nkorera akazi kanje ibyo wamukoze ya Asigari nakumbia tatu tena muda nakumbia tatu kana muda karo apa mau kerja segera jok jamba kok Abavyeyi ndayabona ibihumbi ijana ndabibona ibihumbi ijana ndabibona kira gatatu kira Ruka. Taka. Ndashaka ndakubwire kandi kiri kuri kumusaza wawe. Ngira nta kibazo. Ni kuri jiki mbona. Niko umuhanura. Musaza we ndabona yuko menga ibintu ariko aragira. Menga bikora nk'umuntu menga mu mutwe zarubutse. Ibyo nabyo ni biki? Urabona ibintu bikiragira sindabibona. Urabona cyo muhungu yaramurondereye akazi. Umuhungu we Kiyago. Nigashaho umuntu yibumuronderera akazi umuhereze n'ahajyama. None umuntu aronsa akazi ntashobora kuvuga ati reka genda hembaga amafaranga ubu reka ntangure nanje niyungunganye rega ntihaca n'ubwenge atangura arondera amafaranga yiwiwe azara ari kotesha inzu abemo mugabo urumva rero yamurondeye akazi ubu naho kandi ngashaka muzane ngaha urumva ese ibyo bintu uvuze birumvikana sibyo urumva n'ubundi musaza wanje yaramurondereye akazi nkuko bivuze ngo ayo mahera aronka ngo agende ngo arondere nawe inzu mugabo rero wibuke yuko bamuhemba haheze ukwezi ubu nta mahera araro none ndakubaza none wumva yoca ajya gupanga inzu ata mahera afise ndumva igisagara mukizamwe yaracihenze ko rero oya mu gisagara ntavyo yarazi oya wewe tekana gusa ihangane none yakubwiye ko ngaha azohamara imisi ngahe umva ujye umuntu yoba yamaze kuza kubanga he wawe kandi avuga akarorero ukaza umuntu ukamubwira ati ndaje ngaho mu kwezi kumwe ndahabe umuntu yamaze kwinjira mu nzu kandi umwemerera amakwa kwezi guheruka mubwira ati genda wowe numva kica kintu kigoye kubwira umuntu ngo soko genda wamaze kubwira inji oya kiragoye none ko yoba ari we yamuzanye ngaha azomusohora none si we yamuzanye je ico kintu twari turakivuganye na musaza wanje urumva mugabo rero naratahuye yuko turi umuryango umwe urumva ujya n'umwana wa shangazi umva nta kuntu
tonkanyira aha nawe nyene iyo ni Frema, service urashigikiye Nta yuko kundi. neza na neza None uwa- urya muhungu uremeje ko ushobora kuza kwa ngaha rega nta kundi twobigira nawe ubwawe ari wanari ninzigiye vrema ko ufise ubwenge ubona kure rega n'ubu yuko nanjye ivyo bwa bintu mbere bish- sinavyemeye ni ukuri sinavyemeye nk'ukuntu mama we yadufashe nabi ndavyibuka kandi namusazanye narabimubwiye nawe nyine aravyibuka mugabo nta kuntu twobigenza ntuko kuko baca badufata nabi umengo turafise Ariko umutima gama. mubi nuko rero wewe tekana turindire basi uko kwezi kumwe canke ari amezi abiri turinde turabe yuko yoronka amahera agaca kuja mu nzu yiwe ariko je harigenda barabanka sanga bwarapararanganye rero nukuri umva bari vrema niba ndakubwiye nabi hari gihe nza mbona mwebwe uwo muryango wanyu nza mbona ko menga mu mutwe yani ni murezo na neza oya suko ugiye kuraba umuntu w'umugabo muzima umusore angana kurya akuze urabona ko ujya ari umuntu wo kurera nk'umwana ngo mu nzu ngo wicare umuhakazi wongere umuhereza ntajyana none nk'ubu yawe ujya mu umusore ugumubwira ngo ni umusore yaba ari umusaza wawe wari kubigenza gute jeho yabaze yaba ari musaza wanje naye kumuhereza amakofe neza neza yari kurara yize ubwenge akamenya guteseka akamenya ko kurondera ubuzima ari guteseka kwirirwa gusa atambikije ngaha muri saro gusa n'indi wahura ukurambesha ivyo nivyo wivugisha iyo aba ari umusaza wawe aragumwemerera akaza ngaha akicara nk'uko Granfera ariko arabigira cyangwa nawe uri kushigikira ko ari uwo muryango wanyu oya suko uri gukoresha ubwenge Gusa uri kushigikira kubera ko ari uwo muryango wanyu ukwezi kumwe siku nini tekana turinde uko kwezi kumwe cyangwa amezi abiri turindire turabe aronsa akazi agende aronsa ayo mahera yo gupanga agende none hari ikibazo je ko navyemeye nawe wovyanka gute araza kumuzana aramuzana rero wetekana gusa uvyemere nakundi nukuri je mbona birabisha amaso katubirabisha amaso turindire turabe nahari ikibazo gusa ihangane je mbona ari uko n'ukuri hewe akavura asha akavura kikigiye ntigacika asha karibu none mama byagenze gute turike ivyombo mu muryango ibi byombo nabisiza kubera muri ruhande ntihabona amatara yacu aya mama avuga gusigiza cyabaye kinini asha rero cyora ryatari none kagatebe kanje ahubwo ngaka ngahe nyuma y'umuryango akanyene basha naho imvura yakutosheje gahe naho ndi mu gisagara nyene kano gatebe ndagakuye yo mama kirabunye gusa ati uramamagaye nukuri naje amaguru adakora hasi yo reka mwana nenda gukeneye je nako nanize kuza gusanga inzu yose yaguye hasi reka bisumba nuko yari kugwa hasi yera nenda gukeneye none mama hirya y'ejo nari ngaha kutambwiye ngo diwe abona n'amabanga ya paruwasi aha ahanye ndafise ubutumwa ngira ndaguhe bw'ingirakamaro kuri wewe ubutumwa kawego urabona uyu muti mwana urabona n'amaso yawe abiri nyishura urawubona ndawubona urabona kiyago yego uyu muti je ndi nyoko narakuvyaye ndaza akamaro k'uyu muti n'akamaro gahambaye gakomeye hamwe utowukoresha nkuko ndabikubariye mwana uzobungiriye nabi kandi uzoba wisha akazi none mama mu gisagara hari bitaro hari je nza kwivuza imiti ibyo nta by'ibitaro birimwo ibyo bitaro ni ibyahariya none jewe sindi nyoko je no guha umuti ukugirira nabi ego uri mama ndabwira akazi kawe ariko mama wibuke yuko mu bintu nk'ibi nukuri uzungira hakiri kare hari akazi k'abandi mba nagataye mama iby'akazi urabona uyu muti nyene uyu muti uragarura akazi ufata uyu muti ugiye koga ufashe indobo y'amazi ufata dukeyi gutya ushira mu mazi uvuga ati akazi kanje kazokwamira igihe cyose urumva uriko uranyumviriza neza ariko mama nta byariko mviriza ibyo ndakubarira jewe nyoko ivyo nizo ntera ibibazo ariko mama nta kibazo na kimwe ngo bizogutera umugisha uramba ku kazi bakwemere babone ko ari we mukozi ukora neza nabo bandi wahasanze nabo bande bose bamahoro ko mahoro mbona akazi kagenda neza kandi ntaza ndambona akoresha ibintu nk'ibi hari umunsi ndabona amahoro tubaze twebwe ndakubaza bije tubana mama umviriza ndakubarire mwana hajya amahoro akoresha uyu
be hajya bamwemera bakamuha inzu bakamuha imiduga ibaza ko biciye hehe none uzomubaze naje ko ukoresha ntuzomubaze babazanya umubajije uzoba uwishe ntuzomubaze nibanga ry'iwawe na jewe none ushaka kumbwira yuko uyu muti je ndawutoye nkawushira mu mazi nkuko bivuze ku kazi je bazokwemera bazobona ko ari umukozi ukora neza icyayi cyose kizoba kikuvuye bashobamo imodoka nk'ijya amahoro imodoka gusa etaje bazokuhereza reka sinda ahetse mu mazi mu ndobo koga ugira amazi akadukeya ishire mu gikombe cy'amazi ucunywa kandi mu kunywa ukavuga ati ndanyoye uyu muti asha akazi kanje kagende neza nzokameho igihe cyose bambone ko ari je mukozi nkora neza muri je ofisi iwacu uranyumva ufate nk'amamwana ntufate mineneko uyibona abantu y'amahera menshi abantu y'amahera menshi mama uze wihere kuri ebasha natangiye ndaguhaririza ariko ari kubw'akazi twe turabakurambere turazi byinshi none nurura none nta na kimwe none waburura ho wabura ntubura moto kuguha amacesi no kuguha akazi karamba nawe urakaze iriko kukara none udakaze byogenda gute iriko kukara ugakara nyene bajya bose bakubonye bakabona yuko bwana rimwe ibyo uvuze ntibavuguruza nuko rero bimeze mwana nicyo nenda guhamagariye nabona ati sije mbona urashitse bika neza kandi akabike mama najigira akazi ndagakeneye washa aho ngira umbwira yuko ngarutse ngahanza n'imodoka nziza uvuga urabizi imwe y'akarorero hamwe ntazosubira kwisuka jewe bayavuge umve rero mama ndagusezeraniza ikintu kimwe bibaye uko iyo modoka bazompa umuntu wa mbere kwishiramo ukuguru gutya ni wewe cyumva nawe ko ari je nyoko nyene ntege jamwo nkiyumvikiro kavuga ati agatumba kose hariya mama abasumba kangende ndabona akavura kaheze yego mwana naje nirukanye ndabona n'icyatsi yakamutse sawa uroranigwe yego ndashimye cyane muvyeyi wanje niko ndashimye muvyeyi uko urabona ko nakugiriye nyine akantu nyine kaza kabakwega kaberekana yuko twararose umukozi akora neza reka aha n'ibindi biri mu nzira biraje bisumbuye mama ku kibazo cyose uzobona ati kizomfasha je mu kazi ndagusezeraniza izogikora icyo uzobona ati iki kirafasha umwana wanje akazi kamere neza mu gisagara bamwemere mama je nayo kizoba kiri munsi atanganyika nzoja kukizana ndakwemeye mwana okay mama rero jewe nagaruka nko mu minsi urazi ko ntateba cyane nk'indwi imwe abizi yuko utatwibagiye ngarutse tuza ndabye ko kaga telefone uza ndakazanye tuza turagira zijya message za zigenda n'umuyaga sawa rero sawa mugirire ibihe byiza mwana ugenda amahoro ibintu byose bigende neza okay murakoze baba